Karoli, iyi miziki ngaji ntawe ushaka. Ahanya ni mukivyai, kandi mucarama, ziruguru. Hakwiriye kuja nk'imiziki nk'iyi, z'imiziki niyumvamo, apani na Karoli, jenzo mwara papa kwirukane. Burya usigaye udafise indero Karoli. Samuel. Papa shiramo umuziki ntabwo uroze ngene nari nanezerewe. Nari ngeze kure. Iyo ndero wewe wayikuye kuri saa moya. None wewe numva saa moya we indirimbo igezweho papa we nawe. None ushaka kunze. Je nasanze mwina Karoli. We umviriza. Bema Makeve. Mama Keve. Sawa. Papa nawe mama muri kura muhamagari. Mama papa n'umupeyiza asigara umupeyiza. Nasanze mwinanga yaje. Umviriza iyi ndero umwana yayikuye. Chakumbwira umwana indero yayo yayikuye gushika naho asanze inanga y'ikirundi nashize muri radio yiwanje agakuramo kubera mama nuko ndabirukana muri inzu mwese uko muri base ndabirukana urazimige urabumugera ngubisohoye baba rabigeragiye ngira mburuko ziba nabiretse ziba umviriza inanga komera nzogenda kwisanga muri boîte umviriza Nenda kubaza Pakisirekana nawe muri mama umviriza no gendi Nenda kubaza papa urakunda honye zarika ya devoir turahari ndakeneka ya devoir nika y'ikirundi ikaya devoir gusa ni ikirundi ndaje nshiremo saa moya nakwe Mama Keve iyi ni ndero musigaye mu abana baba mu Burundi nuko iyi izo byari tuko turamura bande ejo bakeneye kuzoba batware none wibazo bo mutware wande atware bande ni papa Chris none inderega twese turayitanga tegeza naho kumu indero nanje nkayimo none kubera iki byose byabaye utambwiye none cubita kuri jewe none ndabibwire nde ninde suwe muvyeyi we mwamani mu mwanya wose kuri basimba barira kandi oya abavyeyi nkamwebwe nukuza murafata ingingo kubana mukabivuga hakiri kare abana ikirundi kikagorogwa papa Chris gushabura byaheze basi nyaruka gira basi jenge nsubire ko rutuna ariko ndakora umviriza umwana wawe nandera afise kandi ngiye kumukosora papa ndaje papa regana nariko ndayihiga sekwasa numva Yeto genda menagura nk'ubunyi k'igifaransa jewe naramuhushuye buryo umwigisha w'igifaransa turumvikana nico ni jewe nagusabye ikaye kirundi bayikaye igifaransa imbécile papa uriko uratama note wibonekana diplome kuzoyita ikirundi ikirundi akigisha kikirundi papa karanyanka kirwa karampubusa tora ngiki ngaha kaja kigisha genda kanka no mpamvu hajya ubona inje ngaha anya nkakubarira ati niruke mu mutwe hajya anya tubaturi kumwe n'umwigisha w'ikirundi urabona amanota uronka mu kirundi urabona ariko rega papa ikirundi kimaze ubu hagezweho igifaransa winjiye mu biro uvuga ati bonjour
umwe bonjour akacukwe ku masava n'umuzungu urashobora gutongoza umuzungu mu gifaransa uwo mutongoza mu kirundi papa we nawe nimba waratongoje mama mu kirundi none nk'ubu turiko tujahe mu mico y'ikirundi nanu turiko tujahe none uno munsi tumaze kuramura abana nk'aba n'ukuri okay naco genda wambure uniforme wambure uniforme reka gatoyi niko hapa vie usiwe na wasiwasi vie mimi niko hapa kama kawaida ndakubaze ndirimbira irurimbe rwayagize Burundi papa nawe uragayana kwe jewe naruhereye kuva mu wa mbere kuvushika nubonye ururimbo rw'ikirundi gonanira okay nguru ndirimba twumve je ndarushoboye shingi cumu papa aha birago uko ariko baririmba ururimi rw'ikirundi uyu ruririmbo ruhayagize igihugu wari umwana wavukiye he papa rega ruragoye ngayo bari kurushira muri hip hop kwanza urama gatonya kwanza ndarugushira muri hip hop shingi cumu mu mashinga kabi ntahe yubu yes ikirundi ujya uyu muntu yaribeshe yari kurushira muri hip hop ndagusubiremo ukubita amarobo baba nukuri jewe urakoze namba ariyo mashuri rukuriga oya okay genda ubika amakaye yawe akira n'ubusa bwawe wewe wari ukumbuye kumva ururimi ntabwo ruririmbo unyumviriza ndagwaye iminsi ibiri uzowamaze kurumenya neza komera mama ejo ndafise urugendo nawe nta kibazo no problem bye wewe usiona wasiwasi yego mugabo tuzogenda ahantu hari umuziki hari abazungu hari abantu bavuga igifaransa nawe cyo byumva dati vieux to go na hejeje namwe muraberewe papa burya wamutoye mama niyo mpamvu wabyaye umwana w'umusore nka jewe boneka kuri umuviyayi boneka kuri umuntu w'umuhewa reka ndabaje hagati basi muzoze murishima ko mufise umusore nkanje ushaka umena kontake ndagutwara nta kibazo no problem okay urabona mu rugendo rwabaye rurerure twayaze byinshi aha tugeze urahaza aha oya je ndahabona gusa ndiko ndahashushanya aha tugeze ibwami ari inzu y'ibwami yari iri iyi nzu ubona yari y'umwami iyi yose ubona yari y'umwami umwami aho yaba aya masanamu ubona aya masanamu ubona umvereza ibyo ndiko ndakubwira aha ubwa mbere na mbere ni kwisonera iyo ni point ya mbere je ndisonera aya masanamu ubona bamwe zari inshoreke abandi zari ingabo z'umwami yumvirize ingo urabe kimwe ku kindi iyi sanamu ubona iyi yari ya sanamu ya wa mufumu w'umwami komera mufumu we papa umufumu w'umwami we yaraba nabi papa nukuri kwibaryo mama nawe uramucokoze umviriza aba bose aya masanamu ubona aba bari inshoreke z'umwami b'umugabekazi je nari nkuri tudemu nk'utu papa rumva turabona ko twari twiza biraboneka mama nawe uratangiye we nzokwanka na papa iyi sanamu ubona nayo yari uwitwa umuhimbiri muhimbiri papa umuhimbiri yaraboneka yuko natuka n'umwami wewe umuhimbiri wewe none papa none muri iyi minsi ko basigaye bavuga ati wa muhimbiri nabiretse mawe nawe wa muhimbiri we komera turageza hose
aho se ni ikigo c'ibwami n'ibindi. Yego. Aha naho ubona Yego. niwe mwami. Umwami abazungu baramukoreye ibidakogwa. Abazungu baramwica abonye rugumu hayagize ushira mu maradiyo iwanje bavuga igifaransa ibyongereza n'ibindi nibo batwiciye igihugu nibo bagize ingorane iki gihugu nibo bagitabagwe nibo bazanye n'amoko mu Burundi nibo bazanye n'ingorane nibo bazanye ibibazo byose muri iki gihugu cy'u Burundi uno munsi ingorane tuko turaronka ni kubera abo bazungu ugumu hayagize umushira mu maradiyo iwanje nagira ndakumenyesha ikintu kimwe imico n'akaranga by'u Burundi birakenewe na cyane cyane kumenya Uburundi cyarico kahise ku Burundi kubu nakazoza mu gutaramenya kahise nizoshobora kumenya kubu nakazoza nuzogategura gutugira utazi kahise nagira ndakumenyesha ikintu kimwe umenye gutandukanya icyatsi n'ubururu umenye kumenya Uburundi bwavuye bugeze buriko bujamo hama wibuke gwa rurimbo rwo yagize igihugu cyo Burundi tumanuke Okay, urashitse sawa mama Kevin jengira munduke ndabe byo nkora kugira ngo sawa kumbe abazungu kweli Burundi bwacu Burundi bwacu zangwa nugwe ndasavye ikigongwe ku bavyeyi banje n'abarundi bose kubona nagomba fate ururimbo rurayagize Uburundi ndaruhindure muri hip hop ni mubakomera amashi mukomera